itariki 20 Myandagaro uno mwaka niho hasozerwa ihiganwa mpuzamakungu ry'isiganwa ry'imiduga ryabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi. Iryo higanwa rikaba ryakozwe mu mice ibiri. Umuce wa mbere bahiganwa ku rwego rwa Afrika, umuce wa kabiri naho bahiganwa ku rwego rw'igihugu. Mu muce wa mbere umunyakenya Patel niwe yatahukanye ikibanza cha mbere, akurikirwa n'umuganda Yasina Ser mu kibanza cha kabiri. Jasmangati nawe atahukana ikibanza cha gatatu. Mu muce wa kabiri ku rwego rw'igihugu Bukera Valerie niwe yatahukanye ikibanza cha mbere, akurikirwa na Masud Fahad mu kibanza cha kabiri. Hama Uwikunda Prime atahukana ikibanza cha gatatu. Bukera yatahukanye ikibanza cha mbere ku rwego rw'igihugu, avuga ko yarakeneye kwigereranya n'abandi ku rwego mpuzamakungu. Ati kandi uburambe afise nibwo bwamuhaye gushika kuri iyo nsinzi. Twabaye abambere muri championnat national, ivyo ivyiza bwabo twebwe twariko turapingana n'abandi bavuye hanze, nivyo twashaka kumenya aho tugera. Yani experience kumenyera, hari abandi bakiri bato bariko baraza, natwe byadutwaye umwanya. Ni ibintu tumaze imyaka 23 tugira, urabona abandi bakiri mu myaka ya mwaka wa kabiri wa gatatu bacafise urugendo. Buramatari w'intara ya Ngozi arashimira abateguye iryo higanwa, agahamagarira n'abandi kuzana iyindi migambi. Turakeje abitavye ano mahiganwa, turakeje abateguye aya mahiganwa, abarose ubushimye n'abataborose. Mubona yuko mu ntara ya Ngozi ari ikimenyetso cy'uko igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ari igihugu cyo kugendera, ari igihugu cyo kugiriramwo amahiganwa, ari igihugu cyo kwerekana uko umutekano wifashe neza. Tunabwira n'ingenzi kuzana n'iyindi migambi, kuko murabona yuko igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ari igihugu kigendwa. Iryo higanwa rikaba gitabiriwe n'imigwi 20 ivuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ikaba ari rya mbere ribaye ku rwego mpuzamakungu mu gihugu cy'u Burundi.